ndababaza nimwe mbaza meya ibyo mvuga murabibona cyangwa ntabwo mubibona murabizi murabibona murabyumva cyangwa nuguta umwanya reka nze mbegere niba ari byo mushaka murabibona ntimubibona bamwe bamuvuga nk'umuyobozi w'akarorero yubatse igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Habyarimana abandi bakamwita umunyagitugu afise igitinyiro kidasanzwe uyu mugabo yagirizwe uruhara runini yagize mu mabi yakozwe mu ntambara ya kabiri ya Kongo mu guha ibigwanisho umugwi wagwanya leta ya Kinshasa CNDP gushika mu mwaka w'ibihumbi 2009 Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 imyaka 25 iraheze ari wagaba kaganza muri kino gihugu c'imisozi igihumbi hampande y'ubuhangange n'igitinyira afise muri kino gihugu cy'u Rwanda ashaka noneho kugera kure ububasha n'igitinyira afise ntibishobora kugarukira mu Rwanda ahubwo bitegerezwa gushika kure hashoboka guhera ha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye ngombwa no mu Burundi agashikayo nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Uyu mugabo Kagame ninde? Reka dusubire muri kahise. Turabo buryo yashitse ku butegetsi imbere yo kuba manne ku kirobere ca Yoweri Kaguta Museveni National Resistance Army. Ikirobere cagwanya ubutegetsi bwa Milton Obote mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980. Turaza no kurabira hamwe uruhara yagize mu ntambara zashegesha igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushika none munsi. Paul Kagame yavutse ku munsi wa 23 w'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1957 avukira hitwa Tambwe mu karere ka Ruhago mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda. Yavutse kuri Se Deogratias Rutagambwa yava mu muryango wa Bega na nyina Steria Bisinda yari umuvyara w'umwamikazi Roseline umwamikazi w'umwami Mutara wa gatatu. Bari babaye mu buzima tacu bubaye kuko kuretse ko se wa Kagame yari umugabo w'umurondezi imigenderanire bari bafitanye n'ubwami bwa Mutara byatuma baronka umutekano uhagije muri ico gihe carangwa n'amacakubiri yari yabibwe n'ababirigi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ababirigi bamaze gushika mu Burundi no mu Rwanda bacanishijemwe abarundi n'abanyarwanda mu kubagabura mu mugwi ibiri bamwe baba bahutu abandi babita abatutsi. Twe turabizi ko kugabura abarundi n'abanyarwanda mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi byazanye umuvumo ku bihugu byacu n'ubu tukaba tukiri mu ngaruka zavyo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1959 abahutu n'abatutsi barashamiranye ndetse abatutsi benshi baricwa abandi bahungira mu bihugu bibanyi vya Kongo, Uburundi na Uganda. Muri iki gihe umuryango wa Rutagambwa wahungiye muri Uganda. Ico gihe Paul Kagame yari afite imyaka 2 gusa. Kagame yakuriye mu nkambi ya Shungerezi ndetse atangura amashuri y'intango hafi y'iyo nkambi nyene. Ubuzima bwo mu nkambi ntibwari bworoshe ariko Paul Kagame ntibyamubujije kuguma aba mu bambere mu ishuri. Biravugwa ko yaraciye ubwenge yaronka amanota menshi gushika habaye ikintu cadurumbanije ubuzima bwiwe. Urubuka bagwa rupfu rwa se wiwe rwashitse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1970. Paul Kagame yatangiye gusubira inyuma mu ishuri ariko yarabandanije gushika aronse urupapuro rw'umutsindo akuye muri kaminuza ya Makerere. Muri iyo myaka yose Paul Kagame ntiyari bwigera ajabuka Kagitumba ngo asubire mu Rwanda ariko yarumva afise inyota muri we yo kumenya igihugu camwibarutse. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977 yajabutse Kagitumba ashika mu Rwanda. Muri ico gihe umutekano wari wose igihugu catwagwa na Juvenal Habyarimana yari yatembagaje ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda ku itariki 5 mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 mu gihugu ca Uganda havutse ikirobere National Resistance Army cagwanya ubutegetsi bwa Milton Obote. Iki kiroberi cashinzwe congera kirongorwa na Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda uno munsi. Muri kino kiroberi harimo umugenzi yakuranye na Kagame yitwa Fred Rwigema. Paul Kagame yahavuye ahambya Rwigema
muri kino kirobero ca Museveni maze ahabwa akazi ko kuba maneko akaza arasoma urusaku agakusanya n'amakuru yavana hirya no hino amakuru yafasha abagwanyi muri urugamba rwabo. Aka kazi yari yahawe yagakora neza cyane ibintu byatumye ashimwa n'abagenzi biwe harimo na Museveni. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987 Paul Kagame na Fred Rwigema bashinze le Front Patriotique Rwanda FPR, umuhari w'abatutsi wari wiyemeje gutembagaza ubutegetsi bw'abahutu bwari burongowe na Juvenal Habyarimana. Fred Rwigema yari umugabo adasanzwe yahorana murare. Uyu Paul Kagame nawe yarazwi kuba umugabo azi gupanga abagwanyi kandi akagira discipline imwe idasanzwe. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 Museveni yari yarafashe igihugu ca Uganda atembagaje ubutegetsi bwa Obote. Yarungitse Paul Kagame muri Amerika kubandanya amashuri mu bijanye na gisirikare. Uyu ngo yoba yamurungitse inyuma yo kumenya ko Paul na mugenzi we Fred bariko bategura igitero gikomeye ku ngabo za Habyarimana. Ariko nubundi ukugenda kwa Kagame ntibyabujije ko FPR yinjira mu Rwanda. Ku itariki ya mbere Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 inyeshamba za FPR zambutse Kagitumba zinjira mu Rwanda zizanywe no gufata Kigali. Uru rugamba rwabafashe imyaka 4 yose. Ariko ku munsi wa kabiri w'urugamba ku itariki 2 ukwezi kwa 10 Fred Rwigema urugendo rwe rwo kubohora u Rwanda rwarangiriye ngaho. Ntiyigeze ashika Kigali nkuko yabyipfuza. Urupfu rwiwe rwababaje inkotanyi ndetse batakaza morale bumva ko byose bibarangiriyeko. Ariko mwibuke hari uyundi bafatanye ubuyobozi bwa FPR, Paul Kagame. Amaze kumva urupfu rwa Rwigema yaje nk'utazambaye aje kubandanya urugamba bari bariyemeje rwo kubohora abatutsi. Ariko ubutasi bwa Habyarimana bwari bwamaze kumenya ko Paul Kagame aje kubandanya kuyobora urugamba, niko gutangiriza mu nzira zose zishoboka kugira bamuhagarika atarashika mu Rwanda. Bateze imitego ku bibuga vy'indege bishoboka na cyane cyane Addis Ababa, Jomo Kenyatta na Entebbe. Aho hose bari bamutegereye ngo bamufate, ariko kubw'amahirwe n'ubumenyi yari afise mu by'ubutasi yarabacitse agera mu Rwanda. Amaze gushika mu birindiro vya FPR yasanze abasirikare baracitse intege ndetse n'ibitero vy'indege za Habyarimana bibarembeje. Paul Kagame yafashe commandement yongera guhamura abasirikare, urugamba rurabandanya. Ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yarusha muri Tanzania hasinywe amasezerano yo guhagarika intambara no gusangira ubutegetsi. Ariko bino ntaco vyatanze kubera ko urupfu rwa Habyarimana Juvenal rwahinduye vyose. Ku itariki ya 6 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 indege yarimwe Juvenal Habyarimana na President w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yarakorowe mu gihe yari yiteguye kururukira ku kibuga c'indege ca Kanombe. Ibi byatanguje ubwicanyi ndengakamere aho abahutu bagiriza abatutsi ko aribo bishe Habyarimana, ku rundi ruhande abatutsi bakagiriza abahutu ko aribo bishe Habyarimana kugira baronke kwitwaza ko gutanguza genocide ku bwoko bw'abatutsi. Yari imaze imisi iri kirategurwa. Kuva kuri uwo mugoroba wa 6 Ndamukiza izuba ryararenze mu gihugu cose, aho ryongeye kugaruka inyuma y'amezi 3 mu kwezi kwa Mukakaro. Muri aya mezi 3 yose u Rwanda rwari mu mwijima, hameneka amaraso y'inzira karengane babaziza ubwoko bahawe batagishijwe inama. Ku itariki 8 Ndamukiza Theodore Sindikubwabo yafashe uburongozi. FPR niyemeye iyo guverinoma nshasha ya Sindikubwabo bakajije ibitero ndetse mu minsi mike Kigali birafashwe. Igihugu cyose kimaze gufatwa na FPR, Pasteur Bizimungu yagenywe kuba umukuru w'igihugu yifata kibanza nayo Paul Kagame abicegera ciwe. Ariko nubwo Pasteur Bizimungu ari umukuru w'igihugu, ubutegetsi n'ubuhangange byose byari vya Kagame. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 impunzi z'abatutsi zari zahunze kera zatanguye guhunguka. Bamwe bwari bubaye n'ubwa mbere bari bahonyoje ikirenge muri ico gihugu. Ku rundi ruhande abahutu bariko barahunga maze kuba nko kubisikanya, abahutu basohoka abatutsi nabo binjira. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Pasteur Bizimungu yatanze imihoho maze Kagame yimikwa kuba umukuru w'igihugu ku itariki 22 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2000. Inyuma y'intsinzi ya FPR
hakurya muri Zaire hatwagwa na Mobutu Sese Seko yakiriye impunzi z'abahutu b'abanyarwanda barenga umuliyoni n'igice. Hano harimo n'abasirikare ba Habyarimana. Kagame ntiyaretse amaboko, yategerezwa kubakurikira gushika mu rugo kwa Mobutu. Uyu mugambi Kagame yawuhurije ko na Museveni maze bashinga ikiroberi Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Ikiroberi cari kirongoye na Laurent Désiré Kabila, cari gifise intumbero yo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu. Mu bisanzwe kino kiroberi citwa ko ari ic'abanyekongo, ariko ku rubuga byari bindi. Baba basirikare b'iki kiroberi byabe bikoresho bakoresha harimo n'iperereza, byose byari bya Paul Kagame. Nkuko tubibona no musi umuhari AFC 23 komeza kwigarurira ibisagara. Ico gihe naho nyene byasa n'ivyo no musi AFDL yakomeza kwigarurira ibisagara, igisirikare ca Mobutu kiratsindwa gushika muri Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977 aho AFDL yafata Kinshasa. Mobutu yahise ahunga maze Laurent Désiré Kabila afata inshingano zo kuyobora igihugu. Kabila ntiyigeze yumvikana na Kagame, nubwo ari we yamugejeje ku butegetsi yaramyihindutse, mbere yirondera abandi ba partenaire haba mu by'ubutunzi no mu bya gisirikare. Yirukanye abasirikare b'abanyarwanda n'abagande basubira iwabo, ubutegetsi abukura Kigali abushira Kinshasa. President Kabila yararahira arengwa ati nubwo mwamfashije gukura mu butu sinshobora guhemukira abanyekongo. Kuri Kagame iyi yari trahison. Laurent Désiré Kabila ategerezwa guhagarikwa. Mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 998 intambara yongeye kwaduka muri Kongo. Kuri iyi nshuro President Kagame yari yiyemeje kugwanya uwo yafashije kugera ku butegetsi Laurent Désiré Kabila. Abakomando b'abanyarwanda binjiye muri Kongo. Iyi ntambara yari ikaze ndetse yasumba niyabaye igihe hakurwa Mobutu. Kagame na Museveni bibaza ko bazohita bafata Kinshasa mu minsi mike gusa, ariko Désiré Kabila yaronse ubufasha bwa Angola, Zimbabwe na Namibia. Urugamba rurakomera. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2001 Laurent Désiré Kabila yarishwe arashwe maze asubirizwa n'umuhungu we Joseph Kabila. Uyu yarakiri muto yicisha bugufi ndetse bikaba byari binagoye kumenya uruhande ahengamiyeko. Ariko nkuko twabigarutse ko muri video yavuga kuri Joseph Kabila, uyu ntiyabaye nka se ngo agwanye Kagame ku mugaragaro, nabo bari bafatanije ahandavuga abanyamerika. Byasa naho ico Kigali yari ishatse cyari kibonetse kubera ko ku butegetsi bwa Joseph Kabila u Rwanda rwashora korota nyinshi, nkuko nabigarutse ko mu gitabo cy'umwanditsi Patrick Mbeko Marere Ovenki yarerekanye ukuntu FPR yabesha makungu ko bagiye kurondera abakoze genocide muri Kongo, kumbe bagiye kuhimbira amabuye ya korota ari muri iki gihugu. Patrick Mbeko yerekanye ko uku kurondera intera hamwe ko Kagame yabigize business yinjiriza amahera Kigali n'ibihugu byo mu burengero na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2018 Felix Tshisekedi yatowe kuba umukuru w'igihugu ca Kongo. Imigenderanire yiwe na Kagame ntaco yari ibaye mu misi ya mbere, ariko byose byaje kunyurwa no kugaruka ko umuhari mu 2023 inyuma y'imyaka 8 warazimanganye. Uyu muhari watangiye kugaba ibitero wigarura ibisagara, uno munsi ukabukonora igice kinini ca Kongo y'ubuseruko. Kuri Tshisekedi AFC 23 ntibaho. Ibi byose byapanzwe n'u Rwanda kugira bongere bigarurire kano karere ka Kongo y'ubuseruko. Ubumwe bwa Buraya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibasiba gusemerera ati nyabona Kagame vana ingabo zawe muri Kongo. Ariko kuri Kagame ibi ntaco bimubwiye. Nubwo u Rwanda ruhakana ko rufise ingabo muri Kongo, amaraporo menshi ya ONU arabihamya ko Kigali ifashanya n'umuhari AFC 23. Rero ukurikiranya amateka ya politike vya Paul Kagame biraboneka ko afise influence nini cyane mu mitwarire n'imitegekera ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yobora aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he kunza?
ubu bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish.